Inyuma yo kuzunguruka intara zitandukanye agenda araraba ariko harimbwa inzahabu mu Burundi, umukuru w'igihugu yabogoje indongozi zo mu biro vyiwe zagirizwa kumuhemukira no gucafuza izina ryiwe mu gufungura abanyororo bagirizwa ibibi bijanye no gufata ku nguvu hamwe no kwica muri ca kigongwe umukuru w'igihugu aheruka kugirira abanyororo. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati aratangaza no kubona ubushikiranganji busanzwe ari bwo bujejwe kugira controle technique ariko ugasanga ingendeshwa zabwo zaramaze kononekara ntizigira n'ivyangombwa, akamenyesha yongera agabisha yuko ivyo bigiye guhagarara kuko bagiye kubihagurukira ni mu gihe yarari imbere y'inama nshingamateka ariko yishura ku bibazo vy'abashingamateka. Kurundi ruhande abagwizatunga bijukiye gushira imitahe yabo mu gitegwa civoka aho mu ntara ya Muyinga usanga haboneka imirima myinshi ndetse igitegwa civoka kikaboneka yuko ari igitegwa bijukiye kurima hariya mu ntara ya Muyinga, bakaba bashora ivyamwa vyinshi kandi bakaba batera ibiti vya kijambere vy'amavoka ndetse bakaba babona umwimbu ari umwimbu udasanzwe kandi ikaba n'umwe mu migambi ishobora kuzana amadolari mu Burundi. Tugiye mu makungu naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari umuriro uri kuratema gatongora, umuriro udasanzwe wifatiye igisagara ca California. Ico gisagara kikaba kiriko kirasha ndetse abantu benshi bakaba bamaze kuhunga, abantu benshi bakaba bamaze kuva muri ico gisagara kubera uwo muriro. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabahaye gakeye, turabahaye ikaze muri burakeye uno munsi kuri wa gatanu aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa mu ntara hagati mu Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira hariya mu ntara ya Muyinga. Mu ntara ya Muyinga haravugwa igitegwa civoka, aho icamwa civoka cabaye icamwa ciyo ntara ndetse aho usanga imirima myinshi ku misozi hari amavoka menshi, aho abadandaza n'abagwizatunga batandukanye abijukiye gutera amavoka ndetse ukabona yuko imisozi isharije kandi umwimbu ukabushimishije, aho ubushikiranganji bujeje uburimyi n'ubworozi bwagiye bugendera muri no misi bakaba basanze imirima irimwo ibiti vy'amavoka ndetse vyeze kandi umwimbu ukaba wifashe neza. Aho mu ntara ya Muyinga asanzwe ari ahantu abadandaza n'abagwizatunga bariko bashira imitahe myinshi mu gitegwa civoka. Gabriel Niyibizi umudandaza akaba n'umugwizatunga asanzwe afise umurima aho mu ntara ya Muyinga w'hegitari 4, akaba yashimye cyane avuga yuko urugero Muyinga iri kiraza ko mu vyo gutera igitegwa civoka ndetse ivyo vyamwa bikaba vyagwiriye kandi bikaba biriko bironka isoko na cyane cyane mu bihugu duhana imbibe, kandi ivyo akabona yuko bishobora gutuma ubukene bw'amafaranga mva makungu bugabanuka kuko amavoka ari bitegwa n'ivyamwa abantu bashobora gushora hanze bakazana amafaranga y'agaciro. Mu ntara ya Muyinga rero bakaba barijukiye cyane ico gitegwa, ico camwa c'ibiti vy'ivoka, aho bashora ivyamwa vy'ivoka mu makungu muri Tanzania ndetse no mu bindi bihugu bihana imbibe n'u Burundi. Amavoka rero kikaba gisanzwe ari gitegwa leta y'u Burundi yabonye ko gishobora kuzana amafaranga mva makungu ndetse igahimihiriza n'abarundi bose kuyateragira ivyo ndetse no mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bashize imbere kugira ngo bagwize ibitegwa vy'amavoka kugira ngo ivyamwa vy'amavoka nivyamara kuboneka cyane bizoshoke hanze ndetse vyongere bizane amafaranga y'agaciro ashobora gutuma Burundi bushobora kwinjiza ibindi bidandazwa. Aho rero bikaba ari ivyo ubushikiranganji bwagiye bufata ubushikiranganji butandukanye ndetse hakaba no muri iyo ntumbero umushikiranganji ajeje ivy'inyubako Dukundane Dieudonné yatanze imivyaro y'ibiti vy'amavoka 1000 kuri uyu wa 9 nzero 2025, akaba yaraye atanze imivyaro 1000 y'ibiti vy'amavoka bitandukanye yo mu bwoko bwa ruhere ku banyagihugu basanzwe baba ku mutumba wa Tara muri komine Songa hariya mu ntara ya Mwaro. Dukundane Dieudonné rero umushikiranganji yajeje inyubako akaba yatanze ayo mavoka igihe yarari mu rugendo rw'imirima yiwe ya hegitari 5 isanzwe irimwo ibigori ndetse ikabamwo n'ibiraya. Uwo murima wiwe rero akaba yawugendeye muri iyo ntara ya Bururi, aca yongera agabira ivyo biti vy'amavoka kugira ngo abanyabururi nabo babandanye bateragira ivyamwa vy'amavoka kugira nabo bagwize uwo mwimbo kandi baje mu mugambi wa leta.
Tukiri mu burimyi n'ubworozi nyene abakozi bo mu bushikiranganji abakaba bariko babandanya ingendo hagati mu gihugu baraba ingene uburimyi bwifashe aho kuri uyu wa 9/2025 bagendeye intara zitandukanye ndetse bakaba baragiye mu ntara ya Gitega aho bagiye ku mutumba Nyabisindu aho bagendeye imirima isanzwe iriyo aho basanze abanyagihugu bateranije imirima kugira ngo barime ibigori ndetse ku mutumba wa Mwanzari wo muri komine Makebuko ya province Gitega nyene aho mu ntara ya Gitega nyene abanyagihugu bakaba bashize hamwe imirima nkuko umukuru w'igihugu yagiye arabibahimiriza kugira ngo batere vya bigori ambuto y'ibigori nshasha aho rero baciye bashira hamwe kandi umwimbu witeze ukaba ari mwinshi cyane ibigori bikaba bisa neza nkuko abo bakozi bo mu bushikiranganje bavyiboneye bakavuga yuko uwo mugambi wo gushira hamwe amasi ucutuma haguka ndetse bakarima imbuto imwe kandi bakarima neza bakongera bakimbura umwimbu ukwiye kandi hakaba hari n'ivyo bafashanya harimo ivyo gusangira bakaba bafashanya harimo ivyo gusangirira hamwe ndetse no gufashanya kugira ngo iyo mirima bayibungabungire hamwe. Ubushikiranganje rero bukaba buri mu karuhuko ka leta aho abakozi rero ubushikiranganje baciye bagendera intara zitandukanye bagenda bararaba imirima hirya no hino y'ibigori cyane ndetse baraba uko vyifashe n'umwimbu Uburundi bwiteze muri rino rima aho ibigori benshi batanguye kwimbura ariko hari n'iyindi mirima yimirije kwera imirima myiza cyane aho ubushikiranganje bwagiye bugendera ubushikiranganje bwagiye buca bukaba bwasanze ibintu bimeze neza. Nayo mushikiranganje yajejwe intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano Martin Nteretse arababaza cyane no kubona yuko hariho indongozi hari abajeje intwaro bafata nabi imiduga n'ingendeshwa basanzwe bafise mu gihe usanga bobo ivyabo bitari vya leta babifata neza ugasanga zarononekaye. Martin Nteretse rero akaba yashikirije imbere y'abashinga amateka kuri uyu wa 9/2025 igihe ariko yishura ku bibazo bariko baramubaza akaba yavuze yuko ingendeshwa ya leta itagira vyangombwa itagira controle technique ibi ntivyari bikwiye rero kumera nkuko akavuga yuko agiye kubihagurukira kandi yuko abazobikora bazofatwa bariko babikora bazohanwa cyane. Uwo mushikiranganje rero akavuga yuko bataba biteze yuko hari abantu na bamwe batwara ingendeshwa za leta bakazifata nabi canke bakazitwara zidafise vyangombwa kuko aribo bari bakwiye gutanga karorero. Akavuga yuko ivyo rero bategerezwa kubikosora kuko birateye ubwoba kandi birateye isoni. Akavuga yuko bibabaje kubona ubushikiranganje aribwo bugira controle technique ariko ugasanga ingendeshwa zibukukira zidafise ivyangombwa canke zifatwa nabi. Akavuga yuko ubwo bushikiranganje rero aribwo bujeje controle ariko ugasanga ingendeshwa zimeze nabi ugasanga birababaje ndetse indongozi zari zitegerezwa kwerekana akarorero keza ugasanga nizo ziriko zigendera mu miduga mibi itagira ivyangombwa kandi imiduga ugasanga yarapfuye ntibigeze bakurikirana kugira ngo iyo miduga ikoreshwe hakiri kare. Umushikiranganje rero akaba yasezeranije abashinga amateka yuko iyo ngeso bagiye kuyihagurukira kandi yuko bigiye gutorerwa umuti kugira ngo imodoka za leta canke izindi ngendeshwa zose n'ibikoresho vya leta bifatwe neza n'abasanzwe babikoresha. Umukuru w'igihugu inyuma y'ingendo zitandukanye yagize mu ntara hagati aho yagiye araraba ahari ibirombwe vy'abacukura inzahabu mu Burundi akaba yaraye abogoje mu mabanga abasanzwe bakora mu biro vyiwe bagirizwa guhemuka ndetse no gucafuza izina ryiwe mu gufungura imbohe muri ca kigongwe umukuru w'igihugu aheruka gutanga. Umukuru w'igihugu rero akaba yabogoje mu mabanga Jean Baptiste baribonekeza yari arongoye ibiro biraba ibijanye n'amategeko hamwe n'intwaro ibereye mu biro vy'umukuru w'igihugu hamwe na Cyril Sibomana ndetse na Arcade Harerimana basanzwe bakora muri ivyo biro nyene. Akaba yabagirije guhemuka mu kumurekurira inkozi z'ibibi zari zipfunzwe kubera gufata ku nguvu ndetse no kwica. Abo rero bakaba barekuwe muri ca kigongwe umukuru w'igihugu
w'igihugu aheruka guha abanyororo abo bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu bashize ku ntonde z'abahabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu inkozi z'ibibi zari zipfunzwe kubera gufata ku nguvu ndetse no kwica mu gihe abagirirwa ikigongwe ivyo vyaha bitaba birimwo mu vyo bahanwa mu vyo bari basanzwe bakurikirana n'amategeko nk'uko rero biri mu itegeko risanzwe ribakombora canke ribakura mu mabanga ryashizweko umukono n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa 9/2025 tukaba twobibutsa yuko kuwa 15 Munyonyo 2024 ariho umukuru w'igihugu yari yahaye ikigongwe imfungwa zirenga 5,000 rero bakaba aribo abapfunguwe akaba yari yatanze indwi zitarenze 2 kugira ngo babe barekuwe maze izo ndongozi zikaba zagirijwe yuko zagerageje zishiramwo izo nkozi z'ibibi nazo zihabwa ico kigongwe ari navyo vyatumye umukuru w'igihugu ahita abirukana. Ni umukuru w'igihugu rero ibi yabikoze mu gihe yaramaze iminsi ari mu ngendo zitandukanye hagati mu gihugu akaba yagendeye ahari birombwe vy'abimba ubutare mu Burundi ndetse akaba yagendeye intara zitandukanye agenda araraba ivyo bariko barakora ndetse akaraba n'umwimbu canke ubutare bwitezwe mu mwaka akaba yagiye arabatera intege yongera abatekerera impanuro ari nako yagiye abonana n'abanyagihugu batandukanye aho rero umukuru w'igihugu yagiye agendera akaba hose yagiye ashima ingene bariko barakora akongera agashima n'ingene inzaho mu Burundi ariko arabona zitezwe cyane ari nyinshi ndetse kuva kuwa kabiri umukuru w'igihugu akaba yaragendeye ahatandukanye hari birombwe vy'abariko barimba aho ni mu ntara za Ruyigi cankuzo Muyinga Ngozi akaba yagiye mu Kayanza n'ahandi hatandukanye agenda araraba ahari birombwe vy'abariko bimba inzahabu umukuru w'igihugu rero akabashima uko ivyo bikorwa biriko biragenda akabasaba yuko babandanya bakorera mu muco ndetse bisunga amategeko akanabagabisha yuko nibatisunga amategeko amashirahamwe yabo canke ababikora abazopfungwa canke bugarigwe amashirahamwe abasanzwe bariko barakoreramwo. Umukuru w'igihugu rero akabasaba yuko boshira imbere gukingira ibidukikije bagashira imbere kubahiriza amategeko kandi bakongera bagashira imbere kugwiza umwimbu kugira ngo Uburundi bwiteze imbere nabo bongere biteze imbere na cane cane yuko inzahabu ari kimwe mu byo leta yitezemo amafaranga mva makungu menshi kandi bikaba biri muri bimwe bishobora guteza imbere Uburundi na cane cane muri yambona kazoza umukuru w'igihugu asanzwe afise igihugu giteye imbere ndetse igihugu kidakenye imbona kazoza yo mu 2040 gushika mu 2060. Tubandanirize amakuru yo muri burakeye muri sport aho muri sport havugwa urukino rwateguwe rwo guhimbaza amateka canke rwo guhimbaza umunyamateka Kanyenkore Jean Gilbert Batazira Yaounde. Uyu rero akaba ari umumenyereza yagize amateka adasanzwe muri ekipe ya Vitaro ndetse no mu mugwi serukiragihugu intamba mu rugamba yongera amenyereza umugwi serukiragihugu w'u Rwanda Amavubi akaba ari we mumenyereza yatwaye ibikombe vyinshi mu Burundi akongera akaba ari we mumenyereza yashikanye ekipe ya Vitaro muri finale y'igikombe ca Africa Coupe d'Afrique de vainqueur de la coupe hari mu mwaka w'1992 uwo mumenyereza yatahukanye igikombe ca Sekafa mu 2013 aho Vitaro yatsinze APR yo mu Rwanda ibitsindo 2-0 muri finale ku munsi w'Imana rero itariki 12 z'ukwezi kwa mbere 2025 isaha 9 kuri CTM abakinyi abakera ba Vitaro bamenyereje n'uwo mumenyereza Kanyenkore Batazira Yaounde bakaba barateguye urukino ruzobahuza n'umugwi w'abaririmbyi bamenyekanye cyangwa abaririmbyi bakunzwe hano mu Burundi mu ntumbero yo kumushimira kumukeza no kumushigikira ndetse no gukenguruka ivyo yakoze mu mupira w'amaguru. Abakinyi rero bakera baciye bigacika mu mugwi serukiragihugu no muri Vitaro bamenyerezwa n'uyu mumenyereza bakaba bazoba baje kugira ngo bakine urwo rukino nayo amafaranga azoboneka akaba azohabwa uyu mumenyereza yarasanzwe yamaze iminsi yivuza kugira ngo aya mafaranga azomufashe abandanye akurikirana ibijanye n'amagara yiwe ndetse yongere abandanye
kwifata neza mu busaza bwiwe. Uyu mutama asanzwe yemerwa cyane anakundwa cyane muri ekipe ya Vitaro, ndetse Vitaro isanzwe ariyo iriko irashigikira runo rukino, ndetse iri kumwe n'abakinyi basanzwe baramenyerejwe n'uyu mumenyereza Kanyenkore Batazira Yaounde. Tukiri muri siporo rero hano mu Burundi, umukinyi David Irishura uwo muri Messager Ngozi ubu akaba agiye gukinira hariya muri Kenya atana imisi myinshi ihaciye. Havuze yuko ashobora kutabandaniriza igice ca kabiri ciganwa rya Primus League ryo mu Burundi kigiye gutangura abandanya ari kumwe na Messager Ngozi. Uyu musatirizi rero wa Messager Ngozi David Irishura akaba yafashe rutemikirere kuri uyu wa 9/0 2025 aho agiye gukina muri Kenya, akaba agiye kubandaniriza umupira wiwe muri Kenya. Uyu mukinyi Batazira Mbocha akaba yagiye muri Kenya rero kugira ngo abandanye kuja gukinirayo. Amakuru ava mu bamwegereye akaba yemeza yuko uyu mukinyi w'umusatirizi asanzwe avukana n'umunyegore Onesime Rukundo wa hariya Ingozi, agiye gukinira umugwi wa Police FC wo muri Kenya. Uwo mugwi rero nawo ukaba umenyerezwa n'umumenyereza w'umurundi Etienne Ndayiragije yahoze ari umumenyereza w'umugwi nserukiragihugu Intamba mu Rugamba. Tukabibutsa kandi yuko mu nama y'umugwi wa Messager Ngozi yabaye ku munsi w'Imana igenekerezo rya 5/0 2025, umurongozi w'uwo mugwi vy'imfata kibanza yari yamenyesheje yuko hari abakinyi bashika 3 canke 4 abashobora kuva muri uyu mugwi bakagenda ahandi, bakaba babandanya kuja gukinira iyindi migwi yo hanze. Rero David Irishura akaba agiye kubandaniriza hariya mu gihugu ca Kenya. Ano makuru tuyabandanirize mu makungu aho hakurya mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, igisirikare ca Kongo kivuga yuko cisubije igisagara ca Masisi, igisagara cari cafashwe n'umugwi wa M23 usanzwe ugwanira muri Kongo. Aho rero ico gisagara cari cafashwe, igisirikare rero ca Kongo kikavuga yuko cisubije uyu muji, cari cisubije kino gisagara ca Masisi. Kikaba cakigaruje ku muhingamo wo kuri uyu munsi wa 3 inyuma yuko igitero ca M23 cari catumye uyu mugwi wigarurira iki gisagara canke wigarurira kano gace. Rero abasirikare ba Kongo bafashwe mu mugongo n'umugwi wa gisirikare wigenga usanzwe uzwi nka Wazalendo, bakaba aribo bagaruje kino gisagara canke bagaruje kano gace. Ubu aka gace kakaba kari mu minwe y'igisirikare ca leta, ariko umugwi wa M23 ukaba utaravuga yuko iki gisagara woba wakivuyemo. Bikaba bivugwa yuko intambara rero kuri uyu wa 9/0 2025 zari zikomeje cyane, ariko bikavugwa yuko igisirikare ca leta cari catanguye naco nyene guhindura ibintu ku rugamba kigerageza kugarura uyu muji canke kino gisagara. Ubu rero abasirikare ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatanije n'uyu mugwi wa Wazalendo bakaba baragaruje kino gisagara. Turangirize ano makuru muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho muri leta ya California hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika igisagara ca Los Angeles arico kigeramiwe cyane n'umuriro uri kuratema utongora hirya no hino muri iki gisagara, aho uyu muriro watse imisi myinshi kuko kuva itariki 7 z'ukwa mbere 2025 uyu muriro wariko uraka, ukaba kandi uri ku muvuduko udasanzwe, aho inzu zirenga igihumbi zimaze gusha nayo abantu barenga 130 bakaba barataye izabo, abashika 5 bakaba bobo barahitanwe n'iki kiza c'umuriro. Ukaba ari umuriro rero uteye ubwoba, bariko bafata nk'uko uyu muriro utari bwigere ubaho muri iyi myaka iheze mu bisagara bya leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse ukaba ari umuriro uri kuragorana kuzima kuko uyu muriro umaze hafi imisi 5 uri kuraka. Inyuma y'imisi rero uyu muriro ukaba uriko ugwira cyane, ndetse ukaba uri gutuma amazu menshi ibisagara byarononekaye, amazu menshi yarononekaye, hanyuma abantu barahunga ibisagara byo muri California na cyane mu gisagara ca Los Angeles. Abantu bakaba barahunze cyane, ndetse ico gisagara kikaba kitakiboneka neza kuko iki gisagara aho umuriro wagiye uratema utongora, ukaba
ukaba ari umuriro rero ugeramiye cyane leta zunze ubumwe za Amerika. Turabashimiye mwese ko mwakurikiranye aya makuru, tubaha iyindi gahunda ya burakeye ku munsi w'ejo aho tuzosubira ubutaha. Imana ibahezagire, mugire ibikorwa byiza aho muri hose, hanyuma mubandanye mudukurikirana ku mbuga zacu kuri Facebook, kuri X, kuri Instagram ndetse n'ahandi hose, musangiza ibikorwa by'amakuru turiko turabashikiriza, mu bisangiza abandi nimba mwabikunze. Imana ibahezagire. Morning Burundi, uburundi burakeye.